Yesu Kristo ashimwe cyane. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo ca mbere ca Samweli igice ca 3 umurongo w'indwi haravuga ngo kuko Samweli atari bwamenye Uhoraho canke ngo ahishurirwe ijambo ryiwe. Dusangire amajambo avuga ngo gutandukanya amajwi. Mu gihe umwana Samweli yari karakorera Uhoraho imbere ya Eli, ijambo ry'Imana ryari imboneka rimwe. Bibisigura yuko Abisirayeli batariko bararonka ubutumwa buva ku Mana. Ibi bikagaragaza yuko Abisirayeli bari mu vyaha, baratandukanye n'Imana, imigenderanire hagati yabo n'Imana yaramaze gutosekara. Umutama Eli wewe yari yaratanguye gusaza, asigaye ahwihwisha. Ibi bisigura mu buryo bw'imwemu nawe nyene nta butumwa yarakironka buva ku Mana. Samweli we yarishishikara gukura mu buryo bw'imwemu no mu mubiri, ashimwa n'Imana n'abantu. Ariko abana ba Eli bobo bare baherezi, bakabandanya gukorera ivyaha muri ubwo buherezi. Imana ikagumana inyota yo kuganira n'abantu bayo. Murabizi yuko yaturemye kugira tugiriranire imigenderanire nayo. Niko guhamagara Samweli kugira ngo imutume. Iramuhamagara incuro 3 zose, ahaguruka yitaba Eli. Eli ubugira gatatu aratahura ati iyi ni Imana iriko iramuhamagara. Aca aramubwira ngo genda usubire uryame, niwongera kumva iryo jwi uca umubwira ati sabwe mwami, umusavyi wawe nguteza amatwi. Samweli arasubira kuryama, yumva rya jwi kandi aca aritaba, Imana ikiramutuma. Rero Samweli muri ico gihe ntiyari bwamenye Uhoraho canke ngo ahishurirwe amajambo yiwe. Nico gituma yumvise ijwi yitaba Eli. Burya iyo utarakura mu buryo bw'imwemu ntutandukanya amajwi, numenya amajwi y'abantu baguhamagaye canke ijwi ry'Imana. Biradusaba rero gukura mu buryo bw'imwemu kugira ngo dushobore gutandukanya amajwi y'abantu n'ijwi ry'Imana. Nuko rero uko tuzoshishikara gukura mu buryo bw'imwemu niko tuzogenda twumva neza ijwi ry'Imana. Imana ibahezagire.